GN Films, good news films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. namwe bakunzi b'ikiganiro cacu ciza impanuro ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana ni Sabasi nkuru nziza muri kumwe hanyuma twari dukumburanye cyane gose n'umugisha udasanzwe kubona dusubiye guhurira hano kwino channel ya GN Films aho tugiye kuvugana byinshi nizera yuko wewe uri kuradukurikirana uza gufashwa cyane gose niba utarakora subscribe banza ufyonde kuri subscribe hanyuma ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro ciza cyane ndabafitiye umutumire mes chers amis ndabafitiye umutumire adasanzwe tugiye kuganira kuri teme idasanzwe tuvuge ibintu bidasanzwe mu gihe kidasanzwe rero guma hafi ya GN Films Imana iduhana umugisha murakoze nkuko nababwiye nshuti namwe bakunzi ba GN Films bakunzi b'ikiganiro impanuro nababwiye ko nabazaniye umutumire adasanzwe ava mu gihugu cy'u Rwanda nkuko ari umuntu akuze reka ndamureke yivugire abaramutse yongere abibwire. Murakoze cyane nitwa Uwamahoro Antoinette nkaba ndi umukinnyi wa filime nkaba ndi umukinnyi w'amateatire kuri tele nkaba nzandika nkaba nziyobora nkaba nakina. Murakoze cyane amazina yanjye ni menshi ariko ndavuga Intare y'Ingore ndavuga Speransia ndavuga no muri filime nkinahangaha i Burundi kwa Sabasi harya nitwa Mama Alice ndavuga na Mama Alice. Murakoze cyane munkomera amashi kuko uno musi murabona ko bidasanzwe nabazaniye umushitsi w'iteka nizera neza yuko tuza kugirana ibihe byiza muri kano kanya tugiye kumarana. Twumvise yuko ari intwarikazi umudamu w'intwarikazi akomeye cyane afise ibikorwa byinshi akora hanyuma uno munsi tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo kudacika intege. Tuvuze kudacika intege bumva iki? Uno munsi tugiye kuganira rero kwiyo jambo ryitwa kudacika intege kubandanya kugwanira indoto zawe kwipfuza gushika aho wategerezwa gushika à tout prix utaravye ngo bimeze gutya. Rero murumva yuko dufise umushitsi novuga ngo adacika intege Antoinette tuzi, Speransia tuzi, Intare y'Ingore tuzi kuva muri ya myaka twiruka kuri bata kurondera ya masede ya Intare y'Ingore ya speed wa muvuduko ariko guhera muri ya myaka tubona n'ubu ariwo akiriko. Tugiye kukubaza mama, iyo tuvuze kudacika intege wowe wumva iki? Iyo tuvuze kudacika intege numva ko hari ikintu ushobora gutangira ariko ntushobore kuba wagera imbere aho ushaka kugera ahubwo wagera imbere gato ugahita uhura n'ingorane ugahita wumva ucitse intege wabireka ugahagarara. Okay, murakoze cyane. Hanyuma twumvise neza yuko uri umumama adacika intege. Gucika intege wabigize umugayo kuko turakuzi mu bikorwa watanguye ukora kera haize imyaka itari mike ariko nariko ndavuga ngo umuvuduko wari uriko kiriya gihe nubu ni umuvuduko ukiriko. Ni igiki woshobora kubwira abantu? Ni iyihe mpanuro wobaha? Ni igiki cyatumye udacika intege canke nirihe banga yo kudacika intege woba warakoresheje kugira ngo uno munsi uburi Antoinette tuzi tubona uno munsi? Navuga ngo ntimukajye mucika intege. Yes. Oya nta gucika intege kuko iyo ucitse intege uba wari ugiye kugera kuri cya kindi n'Imana kandi igiye kukigufashamo kuko ibintu byose yego wenda n'abatizera Imana ntabwo nzi ibyo wenda bizera ariko cyane iyo unizera Imana urayibiyereka Imana iragufasha niyo mpamvu utagomba gucika intege. Murakoze cyane atubwiye amajambo akomeye atubwiye amajambo adasanzwe mu bijyanye no kudacika intege canke ibanga yo barakoresheje. Twumvise yuko kugira ngo ntucike intege canke kugira ngo ushobore gupersevera ugera utegerezwa kugera ibintu byo utegerezwa kubanza ukavyereka Imana hanyuma mu gukora ukamenya yuko ubuzima bwa misi yose umuntu wese ibyo ari karacamwo ahura n'udu challenges twatugorane
byo twokwita ingorane z'akazi, ariko ivyo ntibisigura yuko utuhagarika igikorwa, ariko ahubwo utegerezwa ivyo nyene bije aho kuguca intege, bitegerezwa kugukomeza kugira ngo ukomere uzukomeze n'abandi. Rero aha nibaza yuko bakunzi muri ko muradukurikirana, muri ko muratahura yuko igikorwa namba waragitanguye tegerezwa kwishikana ku musozo wacu, kuko abantu benshi ingorane dukunda kugira guhura nazo nuko turabiba tukaca twipfuza gusoroma ejo dutangure kurya ejo, ariko ntibishoboka, ntago bibaho. Ntibishoboka. N'umwana arakurerega Yes. bakamutangiza amabere ya nyina, Yes. nyuma bakaza kumuha amata, nyuma bakaza kumuha seriyake, ntago hita kuguna igufa. Iyo amaze gukuba mukuru niwe narihereza ukariguna, wakumva nta nyama ukawajugunya. Ariko uwatangiriye ku tuntu dukeya, urana n'umurwayi ntago bahita bamuha ibintu bikomeye, urya dukeya ukazageza igihe uzarya ibintu bikomeye. Niko bigenda. Iri ni ryo banga ryo kudacika intege. Nizere neza yuko muri ko murafashwa na kino kiganiro cacu c'impanuro. Nibaza neza yuko umuntu wese arabizi haba igihe cyo kubiba, ariko iyo umaze kubiba urategerezwa gutanga umwanya, ivyo wabivye canke warimye bikamera, ariko ategerezwa kugera umwanya wo kubibagarira, ugasubira n'ubundi ukabagarira, namba bikene kuvyongeramo umwavu, uwo mwavu ukawushiramwo, hanyuma igihe cyo gusoroma ukazosoroma, hanyuma ukarya. Kandi nabwo byeze. Yes. Ntabwo upfa kuvuga ngo haje nk'utubuto, nimba ari ibishyimbo ngo utangire uvuge ngo imiteja uyisorome yagiyeho, imiteja n'uyisoroma yose ukayimaraho, ibishyimbo ntabyo uzabona. Niko bimeze. Bisobanura ngo mu kugira ngo ibanga ryo kudacika intege hategerezwa kubamo ikintu citwa kwihangana, hakabamo ikintu citwa kwizera yuko ibyo wizeye uzobibona, ariko hakabamwo no gusenga. Ibikorwa byacu tukabyereka Imana, kuko Imana niyo mushobora byose, Imana niyo byose. Nshuti namwe bagenzi, mbega uri kuhura n'iki uno munsi? Uri mu buzima bumeze gute? Watanguye projet imeze gute? Ufise ibikorwa bimeze gute? Mbega wacitse intege? Ese ubayeho ute? Ubayeho gute? Mu rugo iwawe bimeze bite? Kubaka urwo rugo bimeze bite? Yes. Mariage yawe bimeze ute? Yes. Wewe mukobwa utarabona umugabo, we kwiheba, Imana izanamuguha. Amen. Ako kantu kabasubiriremo. Ashobora hari n'igihe biba ugasanga umuntu arabengwa cyane, kubengwa sinzi ko ariko mu bitana. Niko natwe ni ugasanga umwe yaramukunze birapfa, uwa kabiri aramukunda birapfa, no gatatu aramukunda birapfa, ariko uwa kane bishobora gucamwo, kandi ugasanga niwe nyene Imana yari yamugeneye. Nukuri yaba nawe w'umudamu uri mu buzima bubi, wenda hari n'ikindi kintu kiba, ugasanga wenda ngewe nawe twarashakanye, ariko mu rugo hagagira impinduka, akazi baraguhagaritse, nanjye wenda nta kazi mfite, cyangwa ninjye ufite akazi gusa mu rugo, ibintu ukabona wari uri mu buzima bwo hejuru ugiye mu buzima bwo hasi. Mu kanya gato ihangane, hari igihe uzazamuka nawe ujye muri ubwo buzima. Ihanganira umugore wawe utabyara, ihanganira umugabo wawe udafite akazi, ihangane mbese situation yose urimo, iyo wihanganye bitera kunesha. Yes. Ikindi naco hari akantu kamwe nasomye karambwira ngo iyo ikigeragezo kije, umuntu aba afise option zibiri, swat kirakubaka canke kikakugomora. Mwico gihe mwizo option zibiri umuntu nibategerezwa gucuzinga, gutora, wahisemwe yuko kikubaka canke wahisemwe ko kikugomora. Iyo hisemwe ko kikubaka, utegerezwa kwiga kubana n'ico kigeragezo, ukamenya yuko ibanga ryo gutsinda ari ugukomera, ukizera yuko ejo ibyiza biri imbere. Ariko yahisemwe yuko kigutsinda, ni hahandi nyene ucika intege, ukavuga ngo bino bintu ngo wapi, ngo je bino bintu ngo ntavyo noshobora, ngo bino bintu ndahevye. Mwico gihe kwiga mu gitondo ngo baranzinduye, ngo ibitotsi byanje ibiki. Icyo gihe ni muri cya gihe nawe gikomerewe umunyeshuri, wewe urubyiruko, wewe umusore, ariko mu kanya gatoya bya bitotsi byose nibyo uri kubiba, umubibyi ngo asohora imbuto arira, kubera ko mbafite wenda tuvuge nk'imbuto yuzuye igiseke, sinzi ukuntu igiseke mu kita hano, igiseke kirimo ibishyimbo, abana bagiye bakashobora kuba baburara, ariko ejo bazarya ndetse bongere barye, bamara amezi angahe barya, wongere unahinge. Ego.
bakunzi ba GN, bakunzi b'ikiganiro impanuro, turi kuri teme ivuga ngo kudacika intege. Twariko turabaza uri kuca mu biki, ariko ibyo byose uri kuracamwo, situation yose uri kuracamwo ugomba kuyihanganira. Ugomba kuyihanganira, utegerezwa gucika intege kandi ukagira ukwizera yuko ejo imbere ari heza. Hanyuma Imana yayindi umugenga w'ibihe, Imana wamugira neza, Imana wamutabazi, wabamwambaza, wabayambaza, ntizobura kukugirira neza, ariko wirinde gucika intege. Birashoboka uno munsi uno muntu ariko aradukurikirana, umumama, umupapa, umusore canke inkumi bariko aradukurikirana, hakaba harimo umuntu acitse intege. Hari ikintu twavuze ngo gusenga. Ndashaka ngo turangize dusengera wowe uri kuracika intege kugira ngo Imana igukomeze, kuko hari igihe naco umuntu ageramwo no gusenga ukumva uri gusenga isengesho ntiri kuzamuka, ukumva ntirirenga hano nico gihe ushobora gutabagwa n'isengesho ry'undi muntu. Birashoboka rero nawe isengesho umaze iminsi uri kurasenga ukumva umenga Imana ntikumva, ukumva umengo ntawe uriko riragera, ariko muri kino kiganiro c'impanuro tugira dusozera kino kiganiro tugusengera kugira ngo Imana mu ijuru igukomeze, kugira ngo Imana mu ijuru ikongere inkomezi, iguha imbaraga zo gushobora gutsinda ico kintu uri kuracamwo, cyangwa gushobora kuresista no gupersevera muri iyo projet yawe, kugira ngo ejo uzoshobore kubona ivyamwa vyo projet yawe canke ivy'ico gikorwa canke uwo mugambi uriko urategura gukora. Reka rero tugusengere, twizere neza yuko Imana nyene amahoro itabura kukugira neza, kuko ni Imana itigera ibura niwe mubyeyi usumba abandi babyeyi bose cyane. Reka dusenge. Nyakubahwa Data wa twese ubyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye cyane kandi tuguhaye icubahiro, urera kandi uragororotse. Turagushimiye kubw'uno mwene data ariko arakurikirana kino kiganiro impanuro. Turasenga uwera w'Isirayeli kugira ngo urabe umuntu wari wese abariko baca mu bibazo bitandukanye, ibibazo by'ubugwayi, ibibazo by'ubugumba, ibibazo byo kubura ababyeyi, ibibazo byo kubura amafinance, ibibazo byo kubura ingene bashobora kubandanya ubuzima bwabo n'ibindi bitandukanye. Umwe wese Mana umugire neza kandi ugutabara kwawe kuboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niwongere imbaraga abacitse intege, ubagire neza uzobukoze Mwana. Gira neza uno muntu amaze iminsi arira, gira neza uno muntu amaze iminsi yihebuye, gira neza uno muntu yabuze inzira abona reka babone ko ari wowe mubyeyi abandi babyeyi bose ku isi, atabona gitabara. Mana niwe vyizigiro byacu, niwe buhungiro bwacu, turakwinginze ngo utabare rero buno bwoko bwawe. Gira neza bano bantu bawe, uwundi munsi bazoshinge inahe bavuga ati Imana yarakoze ko yadushoboje iturinda no gucika intege. Nawe mugiriye neza Mana, ni wowe wavuze ngo urera kandi uragororotse. Ikiganza cyawe Mana reka komeze kuboneka ku buzima bwawe wavuze rero ko uduhaye urubyaro, ugire neza ufashe abaganga Mana bahereza ubwenge bwo kugira ngo bavure barabana. Reka Data urwaye nawe mugendere ikiganza cyawe kimukure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane bakunze ikiganiro impanuro, twari kumwe na Antoinette Uwamahoro na King Sabas cyangwa Sabas Nkurunziza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwibuke ko turiko turakina filme nziza cyane yitwa Ingaruka. Ni filme twamatwerekana ku minsi yose kwa kabiri, bitagoranye ni saa 2 zo mu gatondo. Ariko kandi hariho n'ibindi byiza bigiye kuza. Turafise filme tugiye kulaunchinga vuba yitwa Ibohero, yo ni full movie. Ariko kandi turafise n'iyindi web serie tugiye gutangura kuza turabahereza, no kuvuga ngo ibikorwa ni byinshi. Gumana na GN uzokwigira widoga. Imana ariko kandi nushaka ko bamwambika twari twagiye kubabwira amakuru meza ya Saba Style, kazi muri Saba Style arambika bakini bese. Yes, bose harimo impuzu mixed, no kuvuga ngo ukeneye ni waba uri mu mahanga ukivuza impuzu ziragushikira mu mahoro menshi. Abari mu Burundi abafise imanza, ubukwe, za dote, za mariage, amaniversaire, abipfuza ama photoshoot ku maniversaire. Natangaye nuko iyo ngiyo muntu zana Kenya, Tanzania ubashyira
cyane gose baraguhamagara ukajyayo ukajyana n'abakobwa beza ufite cyane sabazi ya rero kaze muri service za Saba Style. Mwibuke yuko turafise abafotographe abavideographe beza turi kumwe na Topson 7 urashobora kwinjira ku rubuga rwiwe ukaraba amafoto abahereza n'amafoto meza cyane. Imana ibaho umugisha. Kaze muri service za Saba Style ariko kandi gumana na GM. Ciao. GM Films, God's Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.